mumbwire umuntu afite sexe zibiri bamwita gute sexe zibiri bisexuel oya oya en fait banye neza utumame gutanga amahera wow najeyo na wewe yego murabana beza bwabonde uje umuhungu mukundana no munsi bugira ushobora kumuha amahera tubajije kuye aho nyirikiri koke kubera iki rero ahubwo murakunda keya cyane biravana n'ingene uko urabivuga hano batanduka abantu baritanya keya mu bwinshi keya yatandukanye yego iyo uziwe ni iyo umenyereye ni iyo shaka ndiko ndisoto iyo umenyereye ni iyi ikeya umenyereye ni iyi ndashaka mumbwire icitiranwa cy'ideni yeah mukopo abantu navyo mbona hari ikintu nibutse gusa sinzi kariro vuga ntacyo turacakira bari ngo igiti kirakura oya kirakura igiti kirakura n'igisumbi zose my goodness igiti kirakura igiti kirakura n'igisumbi zose wait gato Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nzira komeze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye na muhereye. My name is Frank the answer. No munsi ndi kumwe nabigeme bashika kuri nabigeme canke n'abakobwa. Reka bonye baza kutubwira ko arabigeme canke arabakobwa. So tuganirire byinshi bigiye bitandukanye ku tubazo two gukabura ubwenge. Gukabura ubwenge murabitse? Gukabura bisiguri. Bitanguye neza ariko so ko tutangwa abana presentation duhere ngaha canke ngaha kaduhere ngaha ntacu kunyegerera tugizina gusa yego je nitwa irakoze Rika Aime Carole nitwa Ishimine Tilouange nitwa Ngabane Belange Edissa Linshela barungura akore hari mwese ari mu presence gusa ari mazina mwibagiye gushira turaheri wawe aho nye tuhatera mazina ushatse kuvuga genre première dauphine première dauphine à Miss Burundi 2023 bon ababigeme bose kabazi basi ndapresenter mwese muri gahanya nabashoboye guparticiper muri Miss Burundi ya 2023 yes bon nebigeme turi kumwe kugira ushobore kuganira bigiye bitandukanye aho tangwa n'ububazo buto nyere kandi bworoshe sivyo ndashaka utandukanirize realite na verite ni ryari bavuga realite ni ryari bavuga verite vérité genre réalité na vérité ni bavuge bari okay tuza turafashanya twese réalité na vérité réalité ni réalité nyene isanzwe ihari imisi yose nyene cha kintu cama kiri réel nyene ni kintu kiri imana ni imana sinzi exemple nogo hama vérité nayo nukuri nkubu vérité irashobora guhinduka novuga mbwa réalité ntishobora guhinduka sinzi ko nabyo neza niko cumva we gaka bon ego quoi je ba kintu kiri réalité ni kintu kiri réel vérité hama vérité navyo ne en fait bija hamwe vérité c'est une vérité kintu kiri véridique bon bishaka kumera kumukona siko ga Carole ashobora kubaza ati Belange ni première dauphine uyu mwaka c'est vrai umva iyo ni vérité muga mu mwaka uza niba babaza ati Belange ni première dauphine uno mwaka ntazo bari vérité adore réalité donc oya ahaziko ndabwira vérité ko kirashobora guhinduka muga ko ndi première dauphine wa 2023 ni réalité ntibizopfa bihindutse no muri 2024 première dauphine wa 2023 azaguma ari jewe kiranagerageza natubwire wewe oya badindiri ntumujaniranye réalité reka dufatiye kuri ka Belange réalité ni première dauphine c'est une 2023 c'est une réalité hama vérité ni hahandi shobora kuza oya
Belange ni Miss Burundi ni deuxième dauphine iyo onye twohakana kubera uvuga ati oya ico sikuri like si réalité ni ikintu kidahinduka turakizi twese igihinduka alors que Vérité irashobora guhinduka irahinduka iravaria n'umwanya yes naje ndiko nari ndacumva uvuka igitega uvuka hehe uvuka Bujumbura mere ama wewe Bujumbura mere wewe ibururi uvuka ibururi okay ndashaka mumbwire umuntu afite sexe zibiri bamwita gute sexe zibiri bisexuel oya oya en fait ariho ukuntu ari amaka akunda kubaho umwana akavuka afite sexe zibiri murabizi yacanze oya duza microphone okay umuntu afite sexe zibiri bamwita umuntu ari anormal avuka nyene yes bamwita gute mu kirundi yeah kweko utaduprevenye ngo twidocumente oya bon oya en tout cas c'est ubwira ngo uje kwidocumenta kuri ivyo oya oya nene mu kirundi sinaza kuza kubironka yes mu kirundi sinaza kuza kukironka tubwire inyishu ba mu kirundi bamwita ntavyompi ntavyompi nta donc afise vyose alors donc niwe muntu babaca bita ntavyompi rero ikibazo kigira kabiri ngaha kibe coroshe turagufasha bon oya karoshe nako nyene nakabana ni choice tuza guhira iwawe uraza kutubwira na wewe uraza kutubwira dufise ikiragi sibyo ariko kibona tukagira kandi n'ubutabona ariko avuga ninde muri abo babiri utangura gufasha ufise amahera subiramo dufise ikiragi ariko kibona okay tukagira kandi n'ubutabona ariko wewe wavuga ninde utangura gufasha muri abonya ufise donc ugomba guhezagira umwe umwe aravuga gusa ntabona uwundi nawe arabona gusa ntavuga ngo ashobore gusaba ya mahera uwundi nuvuga ko muri babiri waza kugira show y'umuntu mwumva wogirira neza mu bantu babiri sinzi niba wisunga ku muntu ababaye cyane simba ni wisuka kuki bon bose deja urumva barafise ikibazo ugirira umwe ego ugira choice y'umuntu umwe ya moi je trouve yuko nofasha umuntu abona ego ako ndahagaruka ko nacu ubwa nyuma tuje kuri neti nawe J'aurais oya sambwa kwatashwa mfise no hava ntora ubona kubera mbona umengo niwe oya niboneka ngeza sawa ivyo birakwiriye nta kibazo okay dufise gufasha umuntu umwe yego bon soit mbona ngo nofasha ubona okay Yesu ngatoye ubona make the difference was kaje fashe ufatiye ko oya ufatiye ku maranga mutima yawe apana kubera ko yes wavuze ubona katavuga canke uvuga ariko atabona ubona atavuga n'uvuga atabona nofasha uwo watavuga ariko abona ego donc muri make mwese mwatoye hamwe yes uravuze watavuga watavuga ariko abona yes donc umva ko nawe wotora uwo abona niwe ushobora guhezagira genre none kubera iki umengo abantu kubera ko aze kumbona kubera ko namufashije uya c'est pas ça kubera iki ujya atabona jewe nafatiye kubera ko ujya abona ariko navuze ubona ariko atavuga bizomugora gukomunika ico ashaka nabantu bake bazi ijya sign language bijya ajya amasinye abaragi bakoresha
then rero biragora gukomunika akavuga ashaka iki je ndose ako karyo ko kwimenya ico ashaka niwe nofasha cyane kwera ujya avuga wewe biroshe kugenda kubwira umuntu ati mfasha iki nshaka gukora kino ariko si bisunye ndabikora kandi biroshe wowe kwideplacer ashaka gukoresha ryama kandi bakoresha mugabo biragoye kuvuga wowe ico keneye biroroshe kuronka kuko dukoresha kano kayimi kacu mu gusaba ico dushaka mugo ujya atavuga bizomugora cyane no wewe ushoboye kumenya ico ashaka ushobora nyine kumufasha nivyo mavugenda mutora okay merci ikindi kibazo naco muraza guhitamwe bon umusaza wogira cyose iwe nawe nkuko byagenze maze gutamo kurara mu nzu ya donc isa neza nziza itesa gusa umugabo mudahuza kurara mu nzu nziza itesa kira kitu ushobora gusohoka idumbukiza muri piscine donc ubuzima antuka ni sawa mugabo mudahuza hamwe no kurara mu nzu ya mitego inzu ya mitego murayitse imwe ebana n'imvura iguye ishobora no kubahitana ariko mukibanira mu mutuzo bitesa urukundo ari too much muhita mwiki ubu rero hatangura mugabo inzira gato urumva imwe n'imvura yobahitana ebana ishobora kubahitana mugabo ugamukundana ariko urukundo ni too much for sure nenda dupfe yo muhitana naho cyaca bigenda inda zonyije hamwe naho bawe umviriza uvomye pleurer akubari akurira uwoye uzomusengera urumva uwoye uja muri piscine uri mu mahumbezi yego uzomusengera imana irishura abantu uramusengera akabohoka imana ni nyinshi imana yakora ngo hariya naho seve murakundana no mugabo nawe ashobora kuba stress urumva yego deja imvura iguye igahitana inzu gute itomuhitana we gute itomuhitana urakoze nishira kwiriye okay tuje kwa kahore nawe kwanza choice yawe kandi n'umutima wawe kandi muri ko muravuga menye yuko hari abariko barabaraba maybe future husband yawe twavyumvise wahejeje tubivugana neza baje kintu notora yego numva ko notora urukundo kubera ko utora urukundo yego nibaze ko urukundo ni ikintu ca mbere mw'isi ciza niko ntabivuga wowe n'ingene utesa ungene wibutse na twase mugabo a une condition iyo bari umuntu mbona ko aciye ubwenge mbona ko afite ama objectif mbona ko ari ahantu tuzoshika muri kazoza bari wa muntu wikije avuga ati soba muri iyi nzu twiryamire imvura ije zovyuka hama turayo twugama mbona yuko murashobora kuba muri ubwo buzima mugabo ukabona ejo ko bizohinduka sivyo mugabo mugihe mbona ari umuntu atiteze nuko ivyo nyene ivyo bimuryohera wapi kwe utuma mugabo utuma ucida mamba ndaba célibataire okay nakwihuta tuje kwaniti na oya dukina ama choice yanyu nawe ugira namo babumva mugabo naje ndidakora na Carole watwa kumvise wewe nakwisubirako we ni bon ko wiyagiriza nibiki ndagarutse Wezi yuko akakana teke mbere nari ndakumvise nayumvise bien interview rero hari umuntu ntavuze ingene yishuye cyavuga ngo hakuririra ikiriri no twengera mu Kamenge urumva naje akodirira mu kiriri no twengera mu Kamenge je no turugura urukundo ubutse twa story twa Instagram nyene ubutesa wibutse ama snap uri kuri piscine reka ndakubwira umugani washira naho we mi Dubai urumva muguri kuraririra Dubai still ntaco bimaze kuririra Dubai no kuririra mu rutovu nico kimwe oya wavuze wavuze urukundo genre umuntu mukundana mudafise amahera menshi canke urukundo ruhari mugabo ndi mufise amahera menshi atari urukundo ruhari none mbere yajara okay kome dofine wacu nukuri kandi uvugisha ukuri naje nukuri notora urukundo muri yo way Carole yabivuze byaryoshe
nubwo muba muba ahantu hameze nabi ariko mukundana cyane Yeah. mugerageza no gukora ibintu byose kwara mushoboye kuva aho hantu kandi biroroshe mushitse hamwe inguvu muzoshobora kwiyameliora niveau de vie yanyu mukava aho hantu munyagirwa mwashizemo inguvu hamwe biroroshe kuimproving ubuzima bwanyu muga bizogorana guhindura wa muntu mwaje kubana mutakuranye ukamuhindura ukungena ameze nimba guturubika biragoye kumuhindura cyane mugashera ni kwinwa musengera Shera je ndamwemera arubaha abasengesha. Oya donc en fait avugisha ukuri ico ciza cyashira. kandi navyo nyene bashaka gukora Nukuri kandi ni bon. Nukuri kandi twabigukundiye. Ego twabigukundiye vraiment. Okay. Igumanya microphone duhere nyene kuri wewe. Ufise akazi. Hama uronse umuhungu akunda amahera cyane ariko akaza donc arayagusaba. Ariko nawe akakwitaho genre ahakwereka urukundo. Aragukunda for sure. Sivyo hamwe no kuronka umtsipe atagusaba ya mafaranga mugabo atakuronkera umwanya ataki nuye ushobora guhita muri babiri Frank ibyo bibazo byawe umuhungu ansaba amahera ego mugabo nkunda ampa umwanya ego agukunda mugabo ya mahera yawe nyine ukorera niba ari 300,000 ukabuzi yuko 200,000 araza kugenda iwiwe mebe kugira ngo ashobore kumufasha canke cyatugaruka kubikoresha bon canke ubuzima nyine byo kugira ngo ushobore kumusupporting donc arakenye gusa aragukunda hamwe no kuburi kumwe n'umuhungu izo noti atazi gusabwa bibaye ngombwa ari nawe anaziguha mugabo atakuronkera umwanya yakiye abakobwa mukunda atayuronka abakobwa dukunda turafise shwa yo kudatora oya okay je notora uwo mpa amahera uwo uha amahera urakwiriye uwo jewe mpa amahera okay urakwijije kahore Jewe mbwa sinatahuye neza ikibazo. donc Ndimo no un petit peu donc aragukunda for sure mugabo nyene nta buryo afise nuwo ugomba kumusupportinga nimba ari maybe gufungura uko bibaye nimba kuri hinzu nimba ari hinzu 80,000 cyane babaye nabandi akaruza kuriha ijya nzu ni kihe kintu hamwe no guca ukunda n'umutipe wundi zano tataze gusaba mugabo wewe aziguha mugabo ataguha umwanya atakiyaguha Ah là là, moi je choisis toujours l'amour. hey Ego. tubwire netigutinya oya mamanzu tubwire neti kwanza anje notora urukundo bram no fuma nemera kuyamuha muga tubanye neza utumame gutanga amahera wow ya najeyo na wewe yego murabana beza bwabonde buryo umuhungu mukundana no munsi buryo bashobora kumuha amahera tubajije kuwene aho nyirikiri koke kubera iki rero ucwera kuri jewe oya kamere kuri wewe nibo nuko nyene novuga gute bon ugize wa wundi ari waguha ivyo vyose iki mugabo ata bon tweka kwita keya basi nyene basi ashobora kwita ari keya irenze mugabo basi quand même ukabona yuko umuntu akwitayeho no ivyo nivyo sawa niyo mpamvu mvuga ati kuyamuha ntaco bitwaye none kundana basangiye akabisi nagahiye nawe donc urumva kandi urabona ko nayo mahera bumuhaye en tout cas uzi ko ntagira gende kuyakoza afite ni ha projet dufataga agire canke ikimva aho ni sawa komusata imbere quand même nawe ntuntiyo kwibagira ibiri nyoma mugabo umva wa mwanya rawuguha biri bon biri umva biri antuka abakobwa murakunda keya cyane biravana n'ingene uko urabivuga hano batanduka abantu bon baritanya keya mu bwinshi keya yatandukanye yego iyo uziwe ni iyo umenyereye ni shada ndiko ndisoto nisango oya iyo umenyereye ni ikeya umenyereye ni tugenda kibazo gikurikira yaza abavye yani ijya bayita kiya canke bayita affection ni affection ni byose twovyita y'umusheri ni affection burya ivyo ntavyo muracari bato okay turababebe okay uri muri Lake Tanganyika hagati deja sinzi koga umaze gupfa dumbi wajanye sibyo hari hagati wajanye na mukaso wa wundi ebana yakuriye umutima kuva ukiri muto
urumva kuva ukiri muto ebana kandi uri kumwe kandi n'umu ex wawe wa wundi umwe wa mahige kenshi akakobariza umutima ahaguma kubabaza uko bukene uko bwije uramukunda fushuwa mugabo aguma kubabaza hama aho hantu nyene sibyo aho hantu nyene uri muri sanse yuko umwe muri mwe donc aza kurokoka babiri nuva horokoka wewe nande uri kumwe na mukaso umwe yagutura bikagufata fo uri kumwe n'umu ex yakuriye umutima ku buryo umutima wawe utsa nka brochette amaze kwibona kujya butsanya amacomo umutima wa kabisa kawugira kujya anya no kuri kumwe na muri ico gihe urumva ni wewe ukira n'undi muntu bon oya ni babiri wanashima utaza kumva ntaco ko wiheba nico tunaravuze ko ari wewe oya umviriza arapfumura kandi si wewe turisi ko atari wewe turisi ko atari wewe ukuvuga ko muri bajye babiri donc okay muri ico gihe deje urumva je sinzi koga yes muri abo bantu babiri ndawuzi koga neza niwe nigeza gusoba usino ivyo amasantima byavuyemo ubu uri hagati y'ubuzima n'uru bose babiri bararushanwa kamera oya we nta makuru ufise kandi uwo mwanya wo kubaza ngo ndazi koga muri mugabo babiri nta uhari donc you have to mwagiye muri babiri mwagiye muri batatu kugira mugera mugiye gucilinga bisanzwe ninde yamuzanye nibaza gusoba kuri iyo déplacement ni uza gusoba ati uyu yanzaye ubundi aravuga icyo kirakora ngo igira choice hantra y'umu ex wawe na mukaso yakuriye umutima ninde wosigaye imitima yawe okay you have to choose jumuntu notora numva ko nava ntora mbeo kuri wowe uvuga ngo mukasi cyangwa mvuga mukapapa mukapapa kivuga mukapapa mukadata donc mukaso uvuge mukirime wumva okay vuga two okay nje umvumenga iyo choice yagowe deja urumva de toute façon hariho umuntu uzokwamukirpabiliza ko umuntu wundi wasize oya wewe none uragomba kurokoka kweli none kumengo none ukoresha mu biharuro byinshi wowe wize iki assistant social sinumvige ndi kurakomeza ibintu ariko nasinumvige ndi kurabikomeza hitamwo wowe hitamwo irashwa gira mahitamo shano have nora mukapapa nyene nko wabivuze kwera umu ex yarigeze kuryohereza ubuzima oya reka ndakubwira uyo naho musanga ibintu byinshi peut-être arafise abana murafise aba demi sœurs canke aba demi frères umva ni n'umugore wa papa wawe bien sûr nzobabaje abantu sawa twabyumviye aba ex babyumvise n'abazo aba ex baravyumva ese okay gato turabe wavuze muri piscine muri piscine aho hagufi muri Tanganyika kuri kuravyorosha muri Tanganyika ikibazo nanje nfise kitakubaza oya none kugira dushaka kumenya ivyo duhitamo bagezeyo gute mwagiye mujanye muri mu bwato bumwe hama donc bwaremerewe nagiye ngo mwage muri uwo oya ni mu bwato donc bwaremerewe hari sanse ko umwe aza kuvamwo kugira ngo buremuruke then mugaruke don't tugaruke ego basaba ko umwe avamo kitutota ariko aragira ubwato oya muri batatu deja ego mu bwato muri batatu donc adezo kuvamo mushobora no kuba ari mwege muri ko muri twa canke muka muri vedette turaba office ivyo biro byinshi kugira turabiza mane baba bavyibushe muri make wamaze guhitamo mukapa oya ruba utegerezo kugira shwa ikintu kimeca tukora kandi ufise imisego 50 hagati ucubishira mu nzigo sinaje no banzi koga mbwa sino banzi koga kuva mu hagati mu ruzi cyo hariya hagati na hagati ushiki yonja shera wapfuye donc oya sindasha mu nzima fende ndashaka kugira kugira ntibave bavuga ati ko kiyahisemo ibi iki no vuga
nobwira uwo mu ex yandi muti ko kandi umutima d'abord paso uwo ex ati we uri umuhungu bakomeye antuka urazi koga bahajya ahubwo nadusurika wewe urumva mu mazi ariko mu mazi none tufate turakatine hagati hajya mu Tanganyika urumva avamo umwe navemwo akaja hehe nyine akaja mu mazi genre akava mu bwato akaja mu mazi atazi koga dufatana nabizi wanashima gusa uyu mani ngamvuye ko bose barazi koga antuka benshi barazi koga hani la majorité la majorité barazi koga donc nombwira ati mugenzi wacu ngaha ntazi koga twamwumvise la majorité batabahungu mwese ngaha murazi koga usimbire watuhitoza gusimbira mu mwanya ninatoye yuko novuga ati uwo mu ben mère yoguma muhungu nakaza akazaragi nawe neyo antuka yo navyibwiye vuga ati be a gentleman urakoze twakumvise nawe arisiguye biragoye gutora mugabo mbe wavuze ko uwo mu mahatre atana rimwe yigeze ankunda bon yega mahatre urazi ko la majorité hewe hinge ndatoye ingene bitora antuka papa wanje yamucagwe kwa mukunda shushami ibihoro cyane kuvuga ko igituma namutoye era ubura ndese kwisigura kwishure TikTok bakwashami ibihoro vyinshi nirige ndakubwiye igituma natoye mu mahatre kwanzi ko papa wanje yamucaguye kwa mukunda umu ex wanje nawe twarahebanye watubwiye deja ko yandiye umutima ego urabizi ko ashobora kufisa umu ex gusa yakurya umutima gusa still agatima haguma kari kuri wacamukunda none ko nubundi nzi ko alafa nubwo no musova taco hinduka twoguma yoguma yandiye umutima nanje papa wanje ndamukunda cyane gose niwe yampaye ubuzima kandi uwo wundi nawe ngomba nice niwe yakunze peut-être yuko même alafa nisho uwo mu mahatre papa wanje twoca dushavuriranira eje no cagura uwo mu mahatre kubera ndyohereze papa wanje mu ex wanje nawe twarahebanye vyaraheze pipi nzorondera uyundi ankunda atanje umutima twakumvise duhereze kuri wewe ugire ko TikTok notorambe bavuze ngo mu mahatre ego kubera umugani wo witworondera uwundi ya abex banyumve ko atamahirwe bafise mu buzima okay bon tuje muri soirée rero gatonya twese twaraciye mu ishuri kandi twarize histoire ndashaka tuje muri Libi muri Libye kwa Kadhafi ne tugomba tuje sivyo Kadhafi twese turamuzi ndibatse nuko tuga tugacekinga amanota yo muri ibitse maje imyaka myinshi duhejeje amashuri okay ndashaka Gaddafi yatwaye imyaka ingahe Libye kuko niyo muntu yatwaye igihe kinini nibaza ko mateka twese twaravyize mu ishuri nico kintu tutibagira mu ishuri yeco twaracibagiye batwe c'est vrai muri nouvelle génération bavuga nouvelle génération nouvelle ntumbazi programme ya fondamental nta histoire biga wewe nta histoire biga ikiatsi kiravuye mu biga hanyine muranko biga colonisation bon ariko still just ngira abandi barabizi je ntabyo nzi mugabo ubitubwiye okay ntabwo abizi yatwaye 42 ans yatwaye 42 ans avec 42 jours inzu yatwaye mugabo ntaco reka cyo tuza ngahanya kandi nakandi kamwe twese turabarundi hama tuma tubona abantu bon reka sindakivuga umushatsi ubenje umeze gute ubenje none utaba usana noir usana na chocolat ukuntu ushaka gushona chocolat nyene ngani wewe genre ufise ahubwo jaune ni jaune yes ni umushatsi usana jaune donc kenshi kunda kuba ari kimenyetso ciki surtout ku bana kwagwaye kwaje yes ntumvane ko mwize none ntumvane ko risaba none okay ndashaka mumbwire icitiranwa cy'ideni yeah mukopo abantu ingurane ingurane oya ingurane none ingurane ntaba ari deni oya shena besuyo yanguranye mugire microphone ideni wewe kwaya kuguranye ajya amahera ni ingurane kuri we hama nawe ni deni mufite oya ndatakaye yaducanze ngumengo nivyo
umukopo mwabaye sur namwe mwese Akabenzi. shaka twese Yari tuze turaba sur numwe umukopo Je ndi d'accord umukopo burya ari kirundi eh Yatwaye Kopo, igiswahili. donc kivuye mu giswahili umenikopesha wamukopeshe donc umengo ni Nga giswahili ingurane nico. ingurane canke umwenda 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 si sivyo. Kinyarwanda. oya ni n'ikirundi Ah. yes n'ikirundi kirakora kubera kumengo ari amajambo biza gusanga bisa okay shaka mumbwira icitiranwa cyo gushima gukenguruka akara abasova uwo mwana akara abasova cyane Cyane. mu cyongereza bibazinze twinjiye muri mucongereza nashaka cyo twinjira no mu cyongereza yo umusozi Yesu yabambwemo intuze igorogota uruwambagije cyangwa urishuye wenda kubwiye igorogota nyene igorogota niho Yesu ni umusaraba niho Yesu yagize obuze umusozi wewe yeah sinzi ko wita umusozi jowe ndakibaye okay uvuze umusozi igorogota niho Yesu igorogota ku musaraba duza microphone nagomba mvuge ngo ku gasozi koriveti sinzi ko ariko bakivuga mugani hamwe Yezu yagira amagogo ntibari bwamuhambe ni he Oliveti mugasi nibazi ko ariho aho nahamye Yezu yakorora amosozi y'amaraso navyo bene data muga igorogota ngirani ni gorogota yes igorogota yes hama ndashaka tuvuge ivyitiranwa bitatu vy'umwete yeah ishaka ishaka okay umwe ishaka Ubukerebutsi. ubukerebutsi cyanyuma ni cyanyuma ishaka ukerebutsi ngamba ngo ubushapu arashaputse oyo ngabo sije oyo ngabo tumumbe sha natubwira. nacho namwe nacho muti ubwira sha cyari kure vraiment cyari kiri kure cyane okay ndashaka mumbwire alliance mu kirundi ni gute alliance genre ibage cyangwa alliance ntuze alliance nyine Twari kunga genre hari abantu babita alliance like ego nyene mu kirundi impeta apaniga nk'urufate alliance ubumwe buryaye wacishuye vyaheze. nuko nyene hama indagano ni kuraga Ni promesse ndibaza. indagano ni promesse muri mwese hari umuntu yabaye umuskuti Jewe. aha tacumvikana turaza kuza ku muntu yabaye umuskuti ndashaka tubwire amategeko y'abaskuti Yo. ikibazo cya promesse Yoze nagusaza. Haciye kinini mana we amategeko. Ico nzi nuko abaskuti barangwa n'urukundo. Ngejeje ngaho. okay sawa umubare w'abaskuti wabayeho gute Baden Powell niwe yawushinze. Ariko bon reka dusozere ku kibazo ca nyuma kandi twese turaza kuba honnête please tube honnête sibyo baguhitishijemo uhitemwe famille yawe n'abandi bantu bifuza kuraba inkuru yawe genre muri generation yanyu tufate kuva 17 ans kuduga 20 ans ukonya bukebuke famille yawe n'abandi bantu bifuza kuraba inkuru y'uwawe donc muri salon kuraba muvyumve na vya bindi vyabera musi y'urutara murahazi ya na vya ni vyari vyinyegetse hamwe no gufungwa imyaka 3 wohita mwiki manza wiyumvire neza amapicha Uvuze no attends urashozisa famille cyangwa gufungwa imyaka 3 yes ako muraba famille na famille yawe mwicaye donc ibintu vyose ya yes hako ubuzima bwa Yeah. filme ubuzima bwawe Yego. nako funga umva nakakandi wakora mu mfuruka nyene inyegede batamenye aha macanga ahitamo gufunga imyaka 3 bro
imyaka 3 urayumva jewe umva abagomba bakaraba n'ivyabereye Okay. Tumvirize neti. akabisha hajya muri Viona kuri home Okay, ikatwumve neti nawe rero. oyasha mwe murafina no gufungwa baje gufungwa Oya, no iraba you have to be honest. ego vrema Rega amakosa bavuga igito gitabwa iwabo abavyeyi banje banyakira umva tuzobirabana Okay, hama. nuko nukuri twagirana repeat bakayiraba n'ijya kabiri Ewe. Oya, bon. Murabize abajene tuba mu bintu vyinshi. Katubiyoneye. Abajene tuba mu bintu vyinshi, maybe hariho bon twiko turabivuga. Nyine ukemera famille nyine kabiraba mukicara mukaraba. erega ari ikintu mutazi nta kintu kidushikira abavyeyi bacu batazi ana nawe utayimubwira still barabizi muri kaya Ariko aguma vyiyumvira ntari suyo ntaravyibonera. Muri ivyo bintu. umva bazoyibona ni igiki gishasha azoyabona Ntabishasha. we murazi ntabishasha ku isi ubu sisa kuvyina nawe ko Kandi uriwe. sisa kublaga aho kandi oya oya imyaka 3 c'est vrai ni myinshi urumva kandi bon sin Cha wiyumvira twa Oya. dupicha twose Yeah. twa tupicha. Siga agerega umuvyeyi ababizi nivyo nyine avuze abavyeyi ababizi yuko umva umwana basi ndazi sinzi kandi nta kintu na kimwe deja bavuga ko no ku muhero w'isi imana izo project umva vyose izo bikubaza Hamwe no guprojecta burya. Hamwe no guprojecta burya. zobazwa na vyandi vyose ku murongo ze kwayiraba urumva bige vyose bibona donc ngapa ni gito gitabwe wapa ni siko twobivuga kandi non bon akona kamimzi bon tuje kure mugabo je numva ko novuga ati tukayiraba abwiye ati hauna ko datonda film ahandi naho yari agasinema Jean basi novuga ati yo nahyaye ati aho tikaya agasinema ati yari siko nakina yari Urazi ko uwase gufungwa amezi 3. namezi Wapito imyaka 3. Mugera amezi 3 tumamira gufungwa amezi 3. mugameze atatu ni make Watumamira gufungwa. amezi 3 ego frame fata ko amaze muri confinement muri quarantaine nihuko yari quarantaine Ariko rero mwibuke na depression yo mu rugo rero kuburyo na maguca ko mugameze atatu no temera bati gituma Jean aciye yibutse ibintu yabonye. Unamuce mwosangera kuri nawe kumwe. no tubaye honest nta bintu bon jewe nka jewe ibingo bya bintu yari ikintu bamaze gukora ko abatumba twebwe Eh. kiye abana batekerera mugahingetwa iyo myaka 3 quand même hari ibintu boba déçu ntibaze yuko Hari no babadesha. hari ibintu badesi muga niyo myaka 3 uzoba mu gasho bazoguma bafise izo mpuhwe nyene no kumva yagiye mu gasho kubera iki Nibiki atakoze. uwo babwati nagiye kwa ntashaka kumenya ntashaka kumenya ivyo nakoze baze mwibaze yakoze iki ku buryo yemera kuja gufunga wafasha akavoyage imyaka 3 Okay. Bon reka dusozere kuonya n'ikintu cyacu umwe wese araza kutubwira imigani 2 canke 3 azi. aha deja umugani wa mbere bawuvuze igito gitabwiwa Aha, okay no. Burayise. Igito gitabwa iwabo yes. reka duheze kubaza ikibazo natwe Franik tubwire itandukaniro hari umwibutsa n'umugani Umwibutsa? Okay, mbwira umwibutsa ucumbwira n'umugani abakenda gutandukanira. Nakubajije ikibazo cyane example Umwibutsa reka twumve kwanza. Umugani ni nkuko ushobora kubwira ati sakiri mikibi yari murozi gupfa. Sibyo? Shanke ati okay, umwibutsa ni nkuko ushobora kuvuga ati uvuze karadiri oya iyo ni ntuzenya. Ico ni gisokozo. Ico ni gisokozo. Thank you very much. Kusajya nawe abajije ariko je murakwakwana. Reka yishuri. umva nibaza ko umugani ona kujya kuntu bagucira umugani bakakubwira ngo harabaye ibi na urumva ni Canke umugani nabwo umugani nibaza ko ari nka histoire umuntu akubwira kugira ngo ubikubere akarorero. Sivyo irimo impanuro. Hama umwibutsa n'uyu makaro ko umwibutsa. umwibutsa ni proverbe mu bisanzwe Ni proverbe okay umugani mu gifaransa ni gute? ni histoire C'est proverbe. naka histoire Vya vrai. No muri Bible hajya handitse imigani. Handitse proverbe? bibahange
twishuresha okay ntacyo nimubwire ntacyo imigani uzi rero itatu uwa mbere igito gitabwe wawe oya bawuvuze si uyu wawe muga ubajije nje na cyenda cishura none uragofere ku buryo ntacyo turakugabira ntacyo utarimo okay tubwire sha bamurisha mbe ndiyumvira burishura miss Dukunze rero sinzi kubitandukanya imwibutsa n'imigani ndashaka kwivana avuga mwose araza gukoramo ivyo yumva arivyo okay iyo sinshaka kuvuga ivyo bavuze oya oya mwese avuga uwiwe imfura na se birangana n'umugani uwo imfura na se birangana akona kahumaki Uranda bitoye itandukanizo ya nibaza ko umugani urimwe inyigisho umwibutsa nako nibaza ko ari ibintu bavuga juste kugira baratera inkuru cyane nk'uwo onya ashobora kuba ari umwibutsa uwo n'umwibutsa yes ngabanza aginyibutsa ibi migani tuvuga mu yasikari imigani cyane imyibutsa ariko iyo bavuga uwo uri karisha gomumwa yes uwo n'umugani ndavuga umwenda wibutsa atarawuvuga igiti kigukora mu jisho rimwe nikora mu jisho kabiri suko nyene sawa maze uvuga ibiri oya umwe twavuga ibintu niba arya ntitwirirwa turariharura ntaco nyamwigendera ntarimo impesha nyamwigendako nyamwigende asigaje umwe naco ndiko ndiga sigaje umwe naco kurantu ngatana nk'ingenzi okay ndatoye uwundi oya reka kumuciranira reka kumuciraho n'abarimvira uri mitiro ukimbura ingonera kandi uriko wiyumvira indirimbo wewe oya ukumvira indirimbo ziba zirimo imigani buke bushikana musiba ku mugezi asigaye babiri wiririre wasigaje nawe igiti kigororwa kikiri gito wankabangwe ntiwankanzana ndabe wankabangwe ntiwankanzana ndabe ni umutaho wicarico wankabangwe ibaze bana ninde zose murazibagiye kweli wankabangwe ntiwankanzana ndabe ico sico yes ego ngamvuge ibaze ngamvuge nindatwumve twimbire agivuye gute ndabivuge aho bihereye oya twumvirize wankabangwe ntiwankanzana ndabe ushaka umuce acika ijoro. Thank you very much. Bravo. Hari ikintu nibutse gusa sinzi ko ari ico. Vuga ntacyo turacakira. Bari ngo igiti kirakora. Oya kirakora. Igiti kirakora n'igisumbi zose. My goodness. Igiti kirakora. Igiti kirakora n'ibisumbi zose. Wait gato. Igiti deja kiradusumba ngo kitosumbi zose. Ngani kiba kiri munda. Ngani kiba kiri munda. Hari igiti kiri munda none. Ibitugu. Urutugu nabavuga urutugu. Akana kambi. Shaka inka uryama hayo umugani. Ushaka inka aryama nkayo. Aryama nkayo. Yes. Ushaka umubira birakuya. Yes, ni myinshi cyane. So reka ndabashimire cyane gose. Merci beaucoup Anto. Mubabarire wowe igiti. Wowe igiti vraiment ibana. Yize anglophone tufate wize anglophone. Wize he? Donde amashuri ya anglophone. Yes, merci beaucoup reka ndabashimire cyane. Murakoze. Yes, miss ndagushimire. Merci cyane nawe kututumira. Ubundi munsi tuze twize. Bon, yes, ikindi gihe tuze tugura akandi kantu kameze neza. Hama muzoza mwize tu. Then kugira ngo dufashanye. En fait ibi bari kuvyigisha abandi bantu. Hari umuntu mebe atazi kirundi. Yes, hari umuntu atabazi kirundi. Hari umuntu atabazi utuntu tundi mugabo bimukabura ubwenge. Then bikadufasha. Merci beaucoup. Merci nawe. Merci beaucoup Carole. Ego akoze nawe kudutumira. En tout cas twaryohewe. Ego.
La prochaine fois, uzotubwira ati aya masuje nayo nayamduze muri ya metri. Murondera ibinjana. Unya mfise umu grand père ari muhira. Nayikoneje niteguye ati mbwira ngi. Kandi ari kubwira ibintu byinshi. Shira asante sana. Asante kwa kuheshimu. Unajua Kiswahili? Najua Kiswahili. Unaishi wapi? Unaishi wapi? Bifatira indi nzira. Nako ndakazi unaishi wapi twumva. Ico kindakiza hano. Bashabishura gute? Nende. Nishi Bujumbura ibineka yambia nivyo. Tunajua kama unaishi Bujumbura lakini unaishi ngambo za wapi? Yati ngambo za Nawe unaishi ngambo za wapi? Tuvuge Jean Cartier. Nunda kumbaza mu Kirundi. Oyeka sinabizi chose. Oya nziga vya asante hapana. Kama na poa fresh. Unajua Kiswahili? Oya. Ni Kirundi kirawa. Na hapana ujui basi. Hapana sana. Ndiyo. Weye naye. Ngoya. Eti ni Kirundi ni ngorane. Misi na wewe ujui Kiswahili? sijui Yes, merci beaucoup rikashimisha nakunzi wa Magic Channel TV wafashe umwanya wo kureba kino kiganiro cyacu du début à la fin nibaza ko yari vibe yari funny yari kwiga ibigiye bitandukanye reka ndabashimire cyane gose amadukomeza kandi no gukunda abamisi biwacu. Yes, nibagiye kuva ko muri Abigeme beza. Thank you very much. Of course. Yes, merci beaucoup. Asante sana.